Karibu muri studio zo kugasaka TV. Ego murakoze cyane. Hanyuma jewe akazina nitwa Nkengurutse Prudence. Sanzwe nakurikiranye ibintu bijanye n'amagara yo mu mutwe, byo twita muri bw'Igifaransa la santé mentale. Donc un psychologue clinicien. Mwakoze cyane kuntumira muri no studio yanyu kugira ngo turabe muri bimwe bijanye n'ibyo bintu by'ingwara zo mu mutwe. Ego murakoze cyane. Va canke itemegwa nuko tuzi yuko umuntu agwaye mu mutwe umugwayi nk'abandi, kuko nta zina ryatorewe abagwaye ba malaria, abagwaye igituntu, abagwaye iki. Mugabo kugira hacatorwa izina ry'umuntu agwaye mu mutwe cyo tuvuga ngo umusazi, ubundi tuca twumva yuko umenga ni bimwe twita mu Gifaransa stigmatisation canke gukumira umuntu mbega kumufata ukutariko. Nico gituma ivyo vy'amazina tuca tubishira ku ruhande tukafata ko ari umugwayi wa mu mutwe, nkuya tuvuga ati umugwayi wa malaria, umugwayi w'igituntu, umugwayi umugera wa sida. Kugasaka TV, ubutabazi butagira imbibe. Ni televiziyo imwe mu mateleviziyo menshi arangwa mu gihugu cy'u Burundi, yitaho igenda ikora ku bisata byinshi by'igihugu, ubuzima bw'igihugu, ibisata byinshi bigize ubuzima bw'umuntu. Uyu munsi rero televiziyo Kugasaka TV yagerageje kwakira umutumire w'umuganga ajejwe donc inzobere mu byerekeye ubuzima, ibyo bita ingwara zo mu mutwe, santé mentale mu rurimi rw'Igifaransa. Reka atumuhe kazi atwidondore. Ego karibu muri studio zo Kugasaka TV. Ego murakoze cyane. Hanyuma jewe akazina nitwa Nkengurutse Prudence. Sanzwe nakurikiranye ibintu bijanye n'amagara yo mu mutwe, byo twita muri bw'Igifaransa la santé mentale. Donc un psychologue clinicien. Mwakoze cyane kuntumira muri no studio yanyu kugira ngo turabe muri bimwe bijanye n'ibyo bintu by'ingwara zo mu mutwe. Ego murakoze cyane. Reka tugushimire nawe munywanyi uri kurakurikirana iki kiganiro, tukwibutsa kugira subscribe, kugira share, no kugira commentaire ku biganiro byacu ukuntu mubibona. Hanyuma rero nyakuba mutumire, iyo abantu bavuze ngo santé mentale cyangwa ingwara yo mu mutwe bishatse kuvuga iki? Murakoze cyane. Mu bisanzwe icyo kibazo nkuko mukimbagije abantu benshi muri iki gihe umengo ntitukibona kumwe. Musanzwe tuvuze la santé mentale cyangwa amagara yo mu mutwe, ni nka kujya kuntu umuntu, urabona umuntu akomeye ameze neza mu mutwe, mu vyakora, mu vyiyumviro, ukabona yuko adatandukanye n'abandi bantu, inyiyumvo byo tukunze kwita les sentiments, les émotions, ku buryo naho muhuriye mwibarabara uvuga uti ushobora nawe kumwibwira ukabona ati uwo muntu arakomeye ameze neza, ivyo akora ni vya bindi vyemewe mu kibano, ingendo tandukanye na babandi bagenda mbega unamubonye no mu nzira ukabona uno muntu araharatuje. Gusa urashobora kumubona ntuhite ubibona, mugabo mumaranye umwanya ukabona ati uno muntu hari ikintu kibura. Muri ico gihe uvuga uti ujya muntu mu mutwe, amagara yo mutwe yiwe ntameze neza. Sico kimwe n'umuntu agwaye malaria. Ugwaye malaria arashobora kudegedwa, mugabo ukabona kudegedwa bisanzwe, mugabo wundi hoho ukaca usanga ivyo akora, ivyo yiyumvira, ivyo avuga biratandukanye cyane n'ivy'abandi bantu tumenyereye bakora. Murakoze cyane. Hariho amazina bakunda kubita kandi atemewe, ubushikiranganje ntibuyemera, ikibano ntikivyemera, babitangwa abasazi. Ni kubera iki
iyo nyito bayihakanye bakavuga ko bishobora kwemerwa kuvuga mu kibano. Murakoze cyane. Mu bisanzwe iyo nyito yo kuvuga umuntu agwaye ngo numusazi, ikintu gituma nyamukuru ihava canke itemegwa nuko tuzi yuko umuntu agwaye mu mutwe numugwayi nk'abandi, kuko nta zina ryatorewe abagwaye ba malaria, abagwaye igituntu, abagwaye iki. Mugabo kugira hacyatogwa izina ry'umuntu agwaye mu mutwe cyo tuvuga ngo numusazi, ubundi tuca twumva yuko umenga ni bimwe twita mu gifaransa stigmatisation canke gukumira umuntu mbega kumufata ukutariko. Nico gituma ivyo vy'amazina tuca tubishira ku ruhande tukafata ko ari umugwayi wo mu mutwe, nkuya tuvuga ati umugwayi wa malaria, umugwayi w'igituntu, umugwayi umugera wa sida, ibintu nk'ibyo. Nico gituma iryo zina ritemewe tutanarishigikira. None muganga, izo ngwara zoba zituruka kuki? Ingwara zo mu mutwe zituruka kuki? Ni gute nibiki bituma umuntu yitwa ko ari afise ubugwayi bwo mu mutwe? Biba vyatewe niki? Murakoze cyane. Mu bisanzwe nkuko dusanzwe tubizi, beshi ingwara zo mu mutwe na cyane cyane hani wacu bazi yuko ingwara zo mu mutwe ari ziva kuri bya bindi twita ibirozi. Mbega murabibona bijya ibitega, ucubibona bimwe byo kuvuga ngo kanaka yagiye hanaka avana y'ibitega, ibirozi. Misanzwe ini wacu kuva kera nika abantu bari babizi yuko ingwara zo mu mutwe bya twita ibisazi iva ku bintu nk'ivyo. Mugabo rero muri make ivyo ntitwobihakana kuko burya hano mu Burundi hari ibintu bimwe usanga bimera nk'ibidusize nubwo haba hari abahinga babyo babikora. Mugabo rero muri make ingwara zo mu mutwe ibintu bikunze kuzitera cyane cyane ni ibibazo duhurira navyo mu kibano, donc dans la société. Kuko ugerageje kubiraba hariho nk'intambara mu gihugu, ivyo tukunze kwita crise socio-politique. Intambara ni bya bindi biba ugasanga umuntu yabuza biwe, abo yakunda, ivyiwe vyarononekaye, mbega abiwe bose ugasanga uwo muntu asigaye ihahamuka. Sesa ibyo twita traumatisme psychologique, ugasanga asigaye ari wenyene. Muri ico gihe rero biramushikira ugasanga ntashobora kuvyakira, ugasanga umubiri wiwe byo bintu mbega byamurengeye, agatangura rero kubura ingene ari bubifate, akarengerwa, agasigwa. Aho rero mvuze bikanira ku bwonko bubisiporo, umutwe wiwe bikagorana, agatangura kuza nk'ibindi bintu bimucanga, maze bigatangura nyene kumurenga. Hanyuma rero turetse n'ivyo harabaho n'ibindi bintu byinshi bishobora kubituma. Mugabo turetse ivyo urashobora kubaho nk'akahise, harabana nk'akahise ku muntu, loveki uko yagiye arabaho. Ivyo ni bimwe mu bintu umuntu ashobora kubamwo kuva akiri n'umwana, mugabo bikaza kuibonekeza amaze gukura. Ivyo rero si ibintu ushobora guhita ubona ngo vyatewe niki, bisaba umuntu w'umuhinga avyinjiramo akabibona akavuga ati ibi bintu vyavuye ahana hariya. Nka kujya kuntu ushobora kubona umwana agira ikibazo mu kuvuka, zya les complications lors de hajya umuntu arika edura kushuma, bijya birakunze gukora ku bantu iyo bamaze gukura, kandi urumva bari ibintu vyabaye mu bwana. Ibindi turabona bijya bintu byo kunywa itabi, urumogi, ibiyayuramuzi byo bitara toxicomane. Bijya rero nivyo bintu hakuru mw'iki gihe vyeze gose mu gwaruka, bigatuma amagara yabo ahungabana, na cyane cyane ko babikora beshi babikora bashaka nko kumera nk'abahunga ibibazo barimo, kuvyiyibagiza mbega kugira wumve kumenga bari bameze neza mw'uwo mwanya. Ego murakoze. None iyo ngwara yo mu mutwe
nko mu gihugu cyacu cy'u Burundi ubu yoba irihe ku ruhe rugero byo bavyifashe gute? Ego murakoze cyane. Mu bisanzwe hano iwacu ugerageje kuraba sinovuga ngo ntivyitaweho, biritaweho, ahubwo twoba dufise urugero runaka tutarashika ko kumbure tugeranije n'ahandi. Mu bisanzwe hano iwacu murabona n'igihugu cyoba kiriko kiriyubaka, kiri mu nzira y'amajambere, mugabo caciye mu bihe bitameze neza, ibibazo. Ivyo bibazo rero bikaba ari navyo byagiye birakwega ibibazo byo mu mutwe, ingwara zo mu mutwe ku bantu bamwe bamwe. Mugabo rero tugerageje kuraba nk'iki gihugu cyacu kirimo abantu barenga miliyoni 10 kuduga, ukacuraba ibibazo abene gihugu bafise ku bintu bijanye n'ingwara zo mu mutwe, ukacuraba ugwego tugeze ko kuba twogerageza kwitaho canke gukumira izo ngwara, turi ku rugero sinovuga ko rushimishije. Kuko nk'akarorero nk'ibigo byitaho abantu bafise izo ngwara, hari ikigo ca mbere twese tuzi aho bita SNPK bakunze kuvuga kwa Rojanti, donc c'est un centre neuropsychiatrique. Ico kigo si cyonyene mugabo ugerageje kuraba kirarengerwa, kuko uko iminsi igenda niko ibitigira bigenda biraduga. Hariho n'ikindi ishami ryabo ryaje ico kigo nyene riri hani Ngozi, ahantu bita zone Mubuga, naco nyene n'ikigo kiriko kiragerageza gusahiriza, mugabo naho nyene urabona ko hari urugero tutarashikako. Hariho n'ikindi kigo c'Igitega citwa Swemanto, aho urumva Swemanto navyo nyene ni ibintu bijanye no kwitaho amagara yo mu mutwe. Urumva ni ivyo bigo bitatu novuga ko dufise bigerageza kwitaho amagara yo mu mutwe y'abantu. Mugabo urumva ntibikwiye ufatiye ku kuntu uravye uri kuragerageza gutembera ngaha mu muji canke n'ahandi, ugerageje kuraba ucibona yuko hariho urugero tutarashikako. Mugabo rero naho biruko hariho n'amashira hamwe yagerageje kuja ku kivi kugira ngo nitugume dushira ibintu kuri izo za SNPK za Swemanto zonyene, bagerageza nabo nyene kuja ku mbuga kugira ngo ivyo bintu tugerageze tumere nk'abakumira natwe dufashe. Hariho amashira hamwe amwe urazibona, hariho jewe hariho nk'iryonzi yitwa APCM, ari naryo wanashaka jewe nsanzwe nkurikiyemwo i Bujumbura. Turabona ni Association pour la promotion de la santé mentale, kuvuga gerageza kwitaho nawe nyene ibijanye n'amagara yo mu mutwe. Turabona nka zagira iteka, abana bo mwibarabara, n'ibindi bigo byinshi. Burya tubiravye amashira hamwe menshi burya akora aragerageza gukumira ibintu bijanye n'ingwara zo mu mutwe nka za Croix Rouge. Burya na za PAM tubiravye hari igice cyo gukumira bene ivyo, kuko inzara iri mu bintu bimwe bimwe bituma abantu amagara yo mu mutwe y'abantu ahungabana. Hanyuma twavuze byinshi ku ngwara zo mu mutwe, woshobora kuduha akarorero k'ingwara yo mu mutwe? Ego cyane. Mu bisanzwe ingwara zo mu mutwe ni nyinshi cyane, nta nuwo itazivuga ngo azimare. Mugabo ingwara yo mu mutwe ikunze kwibonekeza cyane aho abantu bacavuga ngo kanaka n'umugwayi wo mu mutwe, bimwe twita ngo n'umusazi. Ni tuyita kenshi mu Gifaransa schizophrenie mu Gifaransa. Nivyo twovuga c'est ça, la folie purement. Donc nivyo bita ibisazi. Reka tubika bataye impuzu ugasanga ngenda kubita abantu. Bajya rero niyo twita mu Gifaransa la schizophrenie. Mugabo rero abantu bacabona ati kanaka ariruka. Ijya rero nayo nyene iyo burya irinze yatura, tukarinda tubona umuntu yirutse akaja mwibarabara, nk'iyo haba hari abantu bamwitegereje kare baba bamaze kubona yuko kanaka afise ikibazo. Kuko ikintu burya itegwa na byinshi. Reka dufate nko mu Kirundi
ikintu cyo twita ihahamuka. Traumatisme ni ikintu nacyo nyene gituma bijya bintu biba, kuko nimba dufate nko ngaho iwacu mu gihugu harigeze nko gutera nk'intambara runaka, ikaba yaragize ibintu abo ikorako barabibamwo, kuba warabuza abawe, kuba nk'ivy'iwawe byose byaragiye imiduga, ukacubona nk'umuntu yari afise nk'ama etage imiduga umuryango, ejo mugahurira mwibarabara araho nta kintu na kimwe afise, haba harindiriye gusa yuko bija hejuru explode, ubundi hoho atahise aronka umuntu amuba hafi imbere y'igihe, so ari we wese apfa kuvyakira. Nukuvuga araja ngaho akiyumvira ivyiwe, kuko ntiwambwira yuko woba warageze ku rwego rwo kuba ufise imodoka zingahe, amazu n'umuryango, akagera igihe ukaba uri wenyene, ntushobora kumara n'ikiringo cy'iminota 10 ivyo bintu bitakuje mu mutwe. Uca usanga umutwe wiwe ikintu kiwurimwo n'ivyo bintu vyiwe, or ntavyo ari busubire kuronka. Nukuvuga bene uwo muntu ataronse rero umuntu amwitaho, amwumvirize, agerageze kumufasha kwakira ivyo bintu, mbega amufashe kumwereka yuko bishoboka, bifise izindi nzira bishobora gucamwo bikaboneka. Nka twebwe hariho ubuhinga tubicishamwo, ukamufasha kandi akavyumva akanabitahura. Naco gituma uzosanga iyo ngwara abantu keshi usanga afise ikintu, niyo umubonye mu vyavuga cyangwa mu vyakora, usanga afise ikintu mu vyakora kikwereka yuko afise ikintu yabuze. Ugasanga yumva yarafise nk'imodoka, so tugasanga agendana nk'ipine y'imodoka mu ntoke, so tugasanga agendana ucuvyumva. Muri ico gihe cubona yuko hari ibintu vyamunaniye kwakira, mugabo yoronka nk'umuntu amwegera akamuvugisha. Ubundi yuko niyo bene uwo muntu bamujanye, dufate nko kwa muganga hariya muri SNPK, urabona abari brutal ukuntu arakubitana akagwana, mugabo iyo bamaze kumuha utuntu dutuma aca bugufi, haragera igihe rero ukamuganiriza akakwishura kuvyo yabayemwo. Muri ico gihe biragenda bikaza buke nubwo abanga bisazi ntibikira, ujya birakira buke hanyuma hakagera igihe bigatuza. Mugabo ingorane ni wacu tugira ntibaronka ingene bitabwaho. Tuzi neza ko iyo banze bagira, iyo urinze ugira ikibazo cyo mu mutwe nkuko usanga ukenera bamwe bita ba psychologue, bamwe bizi ibintu by'inyifato. None tuza gusozera nk'ikiganiro, ni kahe kajambo wotekerera canke wobarira abariko barakurikirana ikiganiro cacu? Murakoze cyane. Mu bisanzwe hano iwacu abapsikologe canke abo twita abapsikologe clinicien abita ingwara zo mu mutwe, nta biharuro ndakora, mugabo ntituraronka abakwiye gose kugira ngo dushobore kwitaho abo bantu bafise ivyo bibazo. Mugabo nko mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu ndazi nabo nyene ntibicaye, kuko uravye mu bigo bimwe nk'ama hôpitaux, ama centre de santé, amavuriro mato, urabona yuko nk'ubu nta bariho kugira ngo bashobore kuba bitaho abo bagwayi, kuko unabiravye burya nko mu mahopito amwe daire hose bajya bagwayi bose tubona baba bagwayi mu mubiri somatikuma, mugabo kandi bijya abirakwega n'ingorane zo mu mutwe, kuko ntiwambwira nk'umuntu yagize bagira ikintu bita amputation, nko kumuca nko kuguru cyangwa kuboko, uce umurungika muhira ngo biraheze, urikeka bizomworohera kwakira ko ukuguru kwiwe kwagiye cyangwa kuboko kwiwe. Nuvuga hategerezwa kubaho umusicologue cyangwa undi muntu wese w'umuhinga muri ivyo bintu kugira ngo amufashe kwakira ico kintu. Nukuvuga hôpital yari yose yari ikwiye kuba ifise umuntu kisokipe yitaho ivyo bintu.
hanyuma turabona nko mu maprison biragoye kwiyumvisha yuko uzoguma muri prison ubuzima bwawe bwose. Icyo kintu de toute façon kiragoye kwakira, mugabo buke twebwe hariho ukuntu dukunda kujya mu maprison za Muramvya, Mpimba, hari Bujumbura. Kenshi turakunda kubona combien de fois kumviriza umuntu afite ico kibazo bifise akamaro, kuko we baguciriye guhera y'ubuzima bwose, ubona ko hani wacu igihano cyo gupfa cyakuwe, mugabe igisigaye cyari ico cyo guhera y'ubuzima bwose. Ico si ikintu coroshe. Ikindi turabona ikintu abantu benshi badakunze kwitaho, ugwaruka abanyeshuri ku mashuri. Ini wacu tubonye umunyeshuri ayobewe tuvuga ko swate n'ubujuju, swate niki, mugabo ujya hajya kuyoberwa ku munyeshuri biva ku bintu byinshi. Hariho swate mu kibano uko abayeho, ku ishuri uko afashwe, mbega muhira arafungura ibintu nk'ibyo. Ni byinshi bishobora gutuma umwana wabo ibaze nk'umwana ufite nk'umwana ukabona no munsi abaye wa mbere, ukabona mu gice cya kabiri abaye nka 30, ibaze kuyoberwa ari we yigeze kuba wa mbere. Iyo shite irakomeye cyane, icyo kintu kirakomeye cyane. Mugabo abavyeyi twabavunira urugohe yuko badakwiye guhita babona kumengo n'ubujuju. Haba hari ikintu kitagenda kandi kiri mu mutwe canke mu mibereho kiriko kiratuma ivyo vyose biba. Nukuvuga rero nko mu bisagara byateye imbere nka za Bujumbura n'ahandi mu bindi bihugu, barashobora gufata umwana bakamukonfya canke bakamuha umusicologue clinicien akamwumviriza, canke uwize ivyi umusicologue educateur akamwumviriza, agatanga ikintu kiriko kiratuma uwo mwana agira icyo kibazo mu myigire, kandi akanabitorera n'inyishu, ugasanga ibintu biragenze neza. Mu bintu ibyo byose umusicologue yitaho nivyo byose birabaho kandi biratorerwa inyishu. Ikintu rero twohanura canke ikintu cokogwa gukwiragiza abapsikologe clinicien canke abizi vy'inyifato mu mavuriro hafi nka yose, kuko kuva ku ntango hari yabugira ibibazo biriyo. Kwitaho ugwaruka, kumenya ikibazo ugwaruka rufise, bajya usanga banywa amadrogue, inzoga, amatabi, kugwitaho kubera bajya niho bimwe bita ibisazi bihera. Hanyuma bukebu ibintu bijanye no mu nindero cyangwa ku mashuri, nukuvuga abanyeshuri nabo nyene barakenera kwitabwaho n'abantu bize ivy'inyigisho. Nukuvuga kuraba ku kigo c'ishuri hagategerezwa kuba basi hariho umuntu yakurikiranye ivyo bintu, kuko burya n'abanyeshuri nabo nyene hariho ibibazo bimwe bagira bisaba umuntu abumviriza, kuko umunyeshuri urashobora kumwitegereza ukamenya uti uko biri kose nawe nyene arafise ikibazo. Nka kujya usanga no mu bigo vya kaminuza usanga hariho ibiro canke ibiro bijejwe kumviriza abanyeshuri ibibazo bafise. Burya rero twebwe ivyo bintu natwe turabikora cyane, kuko umunyeshuri ntushobora kumara umwaka wose utamenye ibibazo agira, abakobwa, abahungu, kuko niho kenshi usanga kwa kuyoberwa. Ariko iyo yitabwaho, abavyeyi barashobora kumenyeshwa umwana afise ikibazo iki niki. Mbega mugabo ku bavyeyi naho, mu gihe uzi yuko uwo hantu uwo mwana yiga ata muntu w'umusicologue ahari yitaho abana, nawe urashobora kuraba nimba uzi ko umwana wafise ikibazo ukamworienta, ukamuha umuntu ashobora kumukurikirana. Mu gihe ivyo byose twobikora, turiko turagerageza kuzitira kugira ngo izo ngwara zo mu mutwe zitabandanya zitwononera iterambere. Nshuti bagenzi banywanyi ba televiziyo ku Gasaka Web TV mbonesha kure yanyu, ngira ngo mumvise vyinshi cyane kubijanye n'ingwara zo mu mutwe bimwe bita santé mentale.
turashima muganga ukuntu yaje kubasigurira ababwira uko ibintu biba bimeze kuko benshi baravyitiranya. Muga reka tugushimire cyane. Ego murakoze kuntumira ngaha muri no mbonesha kure yanyu Agasaka TV. No kuvuga nzodutumira no hanyuma tuze kugira ngo tubandanye tumenyekanisha ibi bintu kugira ngo tutabandanya tugwa mu kaga k'ingwara zo mu mutwe. Murakoze cyane. Widondora bariko bagukurikira wibutse. Ego mu kwibutsa je nitwa Nkengurutse Prudence, sanzwe n'umusicologue clinicien umuntu yakurikiranye ibintu bijanye n'ingwara zo mu mutwe. Ego murakoze cyane. Turashimye cyane. Bandanya mukora subscribe, mukora share, mwongera musangi mufyonda like kugira ngo ibiganiro vyacu bibashikire aho muba muherereye hose. Reka tubashimire ukuntu mutwereka ko muri kumwe nacu. Bye bye na gahwane.